Diniteka n'umunezero ntangire by'usubira kubana namwe mu banywanyi tubana mu mukuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose bariko ravugwa mu kibano. Ndabaha ikaze rero mwe banywanyi tubana mu mukuru n'ibiganiro bya misi yose imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Yama ibashikiriza umwanya n'umwanya, reka mbanze guhemwa aramutse abandi nabo ndabahemwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka rero n'umunezero ntangire yo gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize mw'iki gitondo kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 23 ntwarante 2025. Dore rero zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira ashimirekere ko muri iki gitondo, mu gihe kandi umutekano ubandanye utosekana hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Kuri ubu ngubu biravuga ko hoba hari indege z'intambara zasubiriye kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero bikavuga ko zoba ari Sukhoi ebyiri zoba zinjiye mu gihugu c'u Burundi ziriko zirarasa. Ni ishano ryoba rero riguye n'ibibazo byongeye kwaduka by'umutekano mukeyi hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda ndetse n'igihugu cacu c'u Burundi, nkuko amakuru azindutse abigaragaza ku bari ku rugamba rw'imigwano. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu n'ubundi mu minsi itari myinshi ishize biramaze iminsi byumvikana ko umutekano hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda ndetse n'u Burundi wamaze gutosekara, aho ndetse kuri ubu ngubu perezida w'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye yamaze gusigura ko atawundi mwatsi igihugu c'u Burundi gifise ngo ari u Rwanda. Ibyo rero yabishikirije mu majambo menshi atandukanye yama ashira ahabona na cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu kibanye c'u Rwanda ngo coba gifatikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, na cane cane ahadonda urutoki avuga ku mugwi itwaje ibigwanisho Red Tabara uri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero awagiriza ko ngo wo gufatikanya n'u Rwanda guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ningigo kandi leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara wamuhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi mu gihugu cacu c'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza ibintu byinshi u Rwanda, gusa ibi ni ibintu leta y'u Rwanda itigera ivuga ko. Hari amajambo menshi yama avuga abiburwanko hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, aho ndetse yagiriza u Rwanda ko rwo barucumbikiye abansi b'u Burundi na cane cane basize bagize uruhara muri kudeta yakorewe mu Burundi uwari perezida ariwe Pierre Nkurunziza. Mw'iki gitondo rero kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 23 ntwarante 2025 asubiye kwibonekeza ingwano aho mu kirere c'u Burundi ariko haragaragara indege z'intambara zirimo zirazenguruka. Biri kwibazwa rero ese izi ndege z'intambara zoba ziriko zirava hehe? Ibibazo rero by'umutekano muke mu Burundi muri eta majoro bariko baragabisha kugira barabe ukungene umutekano wo ku gihugu cacu Burundi na cane cane ngaha mu kirere co mu mugirwa mukuru wa politike Igitega ibintu birasubiriye kuyangara. Reka kandi turabire hamwe kubijanye n'amagara y'abantu ngaha mu Burundi ndetse n'ibijanye n'abaganga uko vyoba bihagaze. Biravuga ko rero kuri ubu abaganga bavuye kwiga mu bindi bihugu ngo bazokwimenyereza umwaka kugira ngo baronke akazi mu gihugu cacu c'u Burundi. Leta y'u Burundi imenyesha ko urwego rugenga abaganga mu gihugu cacu c'u Burundi rwagiye rurarangwa n'utunenge dutandukanye, ariko ashikiriza ko ivyavuye mu nama shikiranganji yo kuri uyu wa gatatu Jerome Nizeyimana umunyamabanga mukuru akaba kandi n'umuvugizi wa leta yavuze ko amategeko agenga urwo rwego atagiye adakurikizwa uko vyategerezwa, aho ngo wasanga hari aho bamwe bakumirwa. Niyonzima yemeza ko intumbero y'urwo rwego ari gukora
ubahiriza amategeko agenga abaganga n'ababitura hamwe ndetse no gukora akazi uko byategerezwa kugira ngo barokore ubuzima bwa kiremwa muntu, harimo nuko abize ibyo gukura amenyo bashirwa muri ico gisata. Uyo asanzwe avugira leta y'u Burundi akavuga ko muganga ategerezwa kuba yaranonosoye ibijanye no kuvura abantu kandi afise urupapuro rw'umutsindo rwemeza ko uyu muntu yize ico gisata. Avuga kandi ko babwirizwa kwimenyereza kugira babanze bamenyere ako kazi imbere yuko baronka akazi. Ikindi kandi Jerome Niyonzima ashikiriza ko nubwo muganga yize hanze y'igihugu yifuje kuza gukorera mu Burundi ategerezwa kubanza kwimenyereza amezi 6 canke 12 mbere yuko aronka akazi kugira ngo abanze asuzumwe ko koko yize ibijanye no kuvura abantu. Niyonzima akemeza kandi ko ivyo bizoheza bigafasha urwego rw'abaganga gukora akazi uko vyategerezwa. Uyu avugira kandi leta ahamagarira abajejwe ico gisata kugenzura neza ingene abaganga bakora kugira ngo bakore uko vyategerezwa. Mu ntara ya Kayanza abantu 7 nibo bamaze kuribwa n'imbwa ziyerera muri komine Gahombo. Mu kiringo c'ukwezi kumwe izo mbwa zivugwa ku mitumba ya Gakuro, Rukago ndetse na Gasave muri zone na komine Gahombo intara ya Kayanza zakomerekeje abantu 7 nkuko bimenyeshwa na Ndayikeza Jean Marie icegera c'umuyobozi w'ivuriro rito rya Rukago. Uwo muyobozi ari kumwe n'abagwayi twahasanze kuri uyu wa 21 Ntwarante 2025 bemeza ko izo mbwa zikarira abana n'abakenyezi ngo kuko ngo usanga vyabagoye kwiruka ngo bazisige. Muri ico kiringo nyene imbwa 5 ziramaze kwicwa n'abanyagihugu bararikwa n'abajejwe intwaro. Abaganga kandi bo ku ivuriro rito rya Rukago bakaba rero bafasha mu gukurikira mu kurungika umugwayi ku bitaro bikuru vya Kayanza aho baroswa imiti n'incanco. Muyandi makuru kandi tuyabandanije mu ntara ya Cankuzo. Abakenyezi bo mu ntara ya Cankuzo bariko bararengera imigani imwe n'imwe ibakumira mu iterambere. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuhuza mu biro vya buramatari w'intara ajejwe ikigo inkino n'imico kama Everine Dusenge inyuma yo gucagura imigambi 6 myiza y'abakenyezi ku rwego rwa Buhumuza igiye kuronswa ingurane n'ikigo cishinzwe iterambere ry'urwaruka Peage biciye muri rya higanwa Ladies Ipres. Emerine Dusenge akaba rero yatanze akarorero ku mugambi ukwegeka wigaragaje muri iryo higanwa. Avuga kandi ko bitari bimenyerewe ku bakenyezi. Asaba kandi mu kigo Peage kongereza ibitigiri by'abashira hamwe y'abakenyezi ahabwa ingurane ndetse no kongereza amafaranga kuko ngo ibikoresho bisabwa mwiranguka ry'imigambi vyazimbye. Ico mu nuko kandi mu migambi 6 yacaguwe 3 ya mbere ijanye no gukora ingwa yishira hamwe Buyogama Steel Company ryo mu ntara ya Ruyigi gukora rero ubuvumbi yishira hamwe umutsama ryo ku ntara ya Cankuzo ndetse no guhingura umutobe wishira hamwe Iwacu Vision ryo mu ntara ya Muyinga.
Nkuko bamaze kandi minsi babikoze, umugwi ndangakaranga Troupe Amagaba waraye uryoheye abantu bitabiriye ibirori bya Festival de l'Art et la Culture mu gihugu ca Ethiopia. Twerutse kubona uwo mugwi ufata rutemikirere werekeza mu gihugu ca Ethiopia neza mu gisagara ca Addis Abeba bitabiriye ibirori bya Festival de l'Art et la Culture. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu gihugu ca Ethiopia abidushikiriza, bavuga ko rero vyari byifashe neza muri ivyo birori byo nyene ngo aho ngo bateramishije abantu bava mu bihugu bitandukanye. Amagaba yaserukiye igihugu c'u Burundi neza nk'ikimenya bose arakunda gutumwa ko mu masabukuru atandukanye, akaba kandi aba ku mugabane wa Afrika ajanye n'imico ndetse n'akaranga vya Afrika. Reka rero mbesozereye amakuru yacu ngaha muri iki gitondo, mbabare ko turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko kumbonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga ko zindi mbonesha kure. Yari itekara n'umunezero ntangere byo kuba twari tumwe namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twamaturacikirije kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka manze batere yambo mwe mudukurikira muri mu gihugu cyacu c'u Burundi nk'amari mu ntara zitandukanye nk'intara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Muyinga ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi ndabashije kudondora ari mu cibiri butandukanye mazona atandukanye ibisagara bitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi. Mwese turabateye yambo, nitwogwibagira kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse no hakurya y'amazi manini. Mwese turabateye yambo, mupyone sabone rero na partage kugira muze murabona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Tukadusozerera amakuru yacu ngaha mu gitondo, turaza gusubira mu makuru araza akubagezweho ku munesho yanyu mukunda cyane ya Isange TV.